ubutumwa bwiza bwa Yohana igice 21 umurongo wa 18 handitswe ngo rorera abahaguruke twubaha ijambo. Havuga ngo iki mukunzi? havuga ngo nukuri ndakubwire ukiri umusore warikenyeza ukaja aho ugomba ariko aho uzosazira uzoramvurura amaboko uwundi agukenyeze akujana aho utagomba. Akujana aho utagomba. Zaburi ya 32 unsomere umurongo wa 5 mfata umwanya mutubaho. Havuga ngo iki mukunzi? Mutima wanje umviriza ijambo rirakomeye cyane. Uhwekere ku Mana yonyene. Yes. Kuko ariyo ivyizigiro vyanje vyandurukako. Kuko ariyo ivyizigiro vyacu vyandurukako. Ivyizigiro vyanje vyandurukako. Mwicare. Mutima wanje uhwekerere imbere y'Uhoraho Imana yawe kuko ariho ivyizigiro vyawe vyandurukako. Niho ivyizigiro vyanje vyandurukako. Jambo rikomeye cyane. Mutima wanje uhwekerere imbere y'Uhoraho Imana yawe kuko ariho ivyizigiro vyawe vyandurukako. Niwe nkomoko, niwe source ya matumaini yetu. Semeni amin. Turi kumwe. Niwe nyanduruko. Niwe nyanduruko. Nyanduruko muracumva mu Kirundi. Niwe source. Niwe soko. Ni isoko rihagaze y'ivyizigiro vyacu. Ivyizigiro vyanje nk'umusore, ivyizigiro vyanje nk'inkumi, umukobwa n'umuhungu. Mutima wanje hwekerera imbere y'Uhoraho. Guhwekerera imbere y'Uhoraho muracumva ico arico. Turiza imbere y'Imana. Tekanira imbere y'Imana. Jimbere y'Uhoraho, gumana n'Imana. Kuko aho onye wa musore we niho ivyizigiro vy'ivyo witeze muri kazoza kawe vyanduruka. Semeni amin. Kubera ikiri jambo nagombye kuryaro kompanyisha iri ni naryo nza kuvuga ko cyane kuko iri ngiri mu mazigihe munaryumva nubwo benshi mutazubasha bwayo. Hejuru y'aya majambo twasomewe na majambo Yesu yarahejeje gukora igitangaza cyo kubarobera bavuye ku kiyaga Genesareti babuze ijoro ryose mu gatondo Yesu ngo hakiri kare ngo abageraho arabarobesha amafi hamaduga ku musozi. Niyo message isa nk'iyanyuma Yesu yaganiriye n'abigishwa biwe. Mugabo ntiyaganiriza bose. Aganiriza Petero. Toma hari, Yohana ahari. Aganiriza Petero. Tuduze hejuru muraza kugenda kuhisomera mwebwe bwenyene muraza kumva ingene Yesu yamubwabajije gatatu kose. Ariko abaza Petero amubwira ati Petero we urankunda? Petero we urankunda? Petero akamubwira ati ndagukunda. Yarangiza kumwishura ngo ndagukunda. Yesu akamubwira ngo ahura intama zanje, ragira intama zanje. Ja kugikogwa, ja kuri mission waremewe, ja kumuhamagara wahamagariwe. Agasura kandi akamubaza haciye umwanya ati Petero we unanipenda? Do you love me? Akamubwira ati I love you my Jesus. Ndagukunda kandi uranogera. Yesu akacamusubiramo kandi ahura intama zanje, ragira intama zanje. Ariko muriko muritegereza abantu mugirirwa amahirwe mugasoma ijambo cyane mumaze kuyumva. Kubera iki mufata umwanya, nafashe umwanya wo kwibaza igituma Yesu yashoboye gusubiramo gatatu kose amajambo ari yayandi nyene. Urazi gusubira Bibiri tubwira ngo yamubajije ubugira gatatu ngo Petero arakara mutima. Asa nk'umubwira ati none wewe ushaka ndakwishura mu kihe kirime? Ndakubwira mu Kigiriki, ndakubwira mu Giportuge. Asa nk'ubwiye Yesu ati Yesu nibitugana ahubwo siri ngo bimubabaza mu mutima. Ariko Yesu yagenda kumwishura amubwira ati ndagukunda kandi uranogera. Nishavu yamaze kugira kurakara akaca musuramwe ya majambo nyene, ragira intama zanje. Agaciro k'umusore nababwiye babisigwe umurongozi.
tuvuze umusore tuvuze umukobwa n'umuhungu. Muranyumva? Agaciro kawe ni gukora ico wahamagariwe gukora. Ico wavukiye niko gaciro kawe, nizo mbaraga zawe. Muriko muranyumva? Kuko arangije kumubwira ayo majambo, yamubwiye amajambo akomeye cyane mutigera mutekereza, anateye ubwoba. Acaramubwira ati Petero we, ukiri umusore, urazi icyo yashatse kumubwira? Yashatse kumubwira ati profite à l'occasion, nuprofite kuko ubu busore ubwo bwiza ayo mataye ntuzoyagumana, ubwo burebure nyampinga ntuzobigumana. Jewe nagiye ndabona hano mu isi yizuba sikari ibintu bitangaje, nsigaye mbona abantu bagufi baba barebare, abantu barebare bagenda kuba bagufi n'ingora. Ivyo ndabibonye vuba, bije vuba, sinzi ko ari injya nshasha, sinzi ko ari ikirere caje, abantu bagufi bariko baraba barebare. Umuntu muraherukana ari gatanya ari Goliath, mwahuruka menga yafovye, ukiyumvira habaye iki? Ntavyo murabona? Ico kintu murakibona mwebwe cyangwa mfise amaso abandi badafise. Umuntu ugasanga ni muremure yabaye mugufi yazamutse ukamenga baraye baramukweka. Aramubwira ngo ukiri umusore, semeni amina, munanisikia vizuri, ukifise imbaraga, ukicishoboye, ugitera umugere bigakunda, ugutera ingumi bigakunda, ugishobora guterura ikintu bigakwemerera, ukiri umusore, uricana aho ushaka, urikontorora, uramutse ushatse ugatembera aho ushatse, ukarya icyo ushatse, ukagira ikintu cyose. Ariko amubwira ikintu gikomeye, amubwira ati he, uze ubutama burakurorereye imbere, kandi niwabugeramwo niwamara gusaza bazotangura kuza baraguterura bagutwara aho udashaka. Nibaza ko ari igikorana cyangwa n'ivyemeze naganirije ugwaruka ndarubwira nti iyo muri ko muraramu ni abapapa mwaduteye iteka cyangwa abamama mukuze cyane, ngo nkundira mukambwira nimba mwaje umumama ari ngaha yoba kuze, mama yotuvyara twita mama, ndubwiriza ukuboko nimba uhari. Umumama avuga ati je ndi mama vraiment ndumuhumure 45, wo buri ngaha duze ukuboko. Umuntu azi ko afise imyaka myinshi kuturuta uko ngaha rugwaruka, mama wacu cyangwa papa wacu, umupapa kuzana ngaha. Nashaka umuntu akijijwe agenda gukizwa kuze, ubusore bwiwe yarabukinishije, hama kaza gukizwa kuze. Muzo mugende mu babaza bo muzi cyane mubahe mikro wumva igenda kubwira. Majuto ya kwanza afise mu mutima wiwe nukuba yaratakaje igihe ciwe cy'ubusore cy'ubukumi bwiwe. Araritegereza ugwaruka guyu musa kumva afise jalousie, akavuga ngo icoma nkasubira muri yo age, icoma nkasubira kugira ubukumi nk'ubwo, icoma Imana ikansubiza inyuma ikansubiza ubutore bw'urya mukobwa, nkaba numva izi feelings ndiko ndumva uwo munezero mfise, Imana akumva afise regret mu mutima wiwe, afise ukwicuza mu mutima wiwe. Petero we, ukiri umusore witwara aho ushatse, ugakora icyo ushatse, ugaterura icyo ushatse, ariko igihe kizoza mu busaza bakwambike, banakuvua manguo, banakuvarisha. Hauna tena uwezo wa kuambia ngo mimi nataka unipigie style, bakikuvarisha jipo unavara jipo kwa bwana. Ni kuvuga ngo uri muri gihe utemerewe kuba woza na mashwayi wawe, nguzani ivyo ushaka wewe, kuko uri mu gihe ushakwa mzembe ntugishoboye. Hama bakazarago ukavuga ngo yango nukuri ngo ntwara mu bwiza, wawe ndavuga ati tu mu bwiza ndagutwara mu nyakabika, kandi ntusubire kuvuga ndagutaha. Kubera iki? Ntibigikunda ko witwara aho ushatse. Agaciro kawe ufise wa mukobwa n'umuhungu uri ngaha, ari naho hantu Satani abicira, nubwo bukumi bwawe nubwo busore bwawe, niko gaciro ufise. Niyo diama uryamanye nubwo uyirekera Satani akayikinisha. Nsubiye gato ku majambo mumenyereye twarayahagaze ko mu misi heze, kandi twaba tuyigishaho kenshi yo mu butumwa bwiza ubutumwa bwiza Yohana. Nibaza ko ari Yohana wa gatatu cyangwa wa mbere cyangwa wa kabiri, naho hano numva sico kirere ndimo mugabo ndaza amajambo avuga aho avuga ngo nandikiye abavyeyi banyu kuko
igice cya kabiri ahamagara ahantu arabandika ati ndabandikiye misore kubera mwanesheje wa mubi kandi ijambo ry'Imana riri muri mwebwe. Mwanesheje wa mubi n'ijambo ry'Imana riri muri mwebwe. Abakuze aba bavyeyi bacu protection yabo ni twebwe kuko ntibahawe ububasha bwo kunesha umugwanizi. Mugabo jewe nawe dufise ububasha bwo kunesha umugwanizi. Kubera rero Satani vyabizi anajua maandiko, azi uburenganzira bwanje nawe, arazi yuko danger ya mbere afise ari umusore ateje ikibazo mu bwami bw'umwijima. Rero kutamenya kwiwawe kuko Satani ntashoboye aragerageza, agenda gushobora iyo yacokonoye akadodora ukamureka, agashiraho ukuboko ukamukinisha, agashiraho umutwe ukabati subizayo, ukamuha umwanya avati kikiwerewere kitiyizi reka ndagifatisha. Kubera iki ntashoboye mugabo aragira tentation, aratanta na 5 anatanga ukinamuitikia tena. Kama niko naambia shetani mko mnasikia wenyewe kuna mapembe, ushamuona wapi? Bile sime mafoto. Shetani anaweza kuwa ndio mtu mnakaa naye. Shetani shetani unamwacha tu, na wenyewe ushajifahamu mrokore wa ndani, niache agasura basi na kuacha, agakina n'ibindi agasura kagaruka gafata ngo akavuga ngo ndabandanya ngerageza, kuko nubwo agira ntavuga ngo avuga Ukandi wewe ngurakunda gufina ntumwirukanye. Shetani ahuri kuramubwira ati endelea tu, wese ragarisha kuregezea. Mugabo agize gutyo ukama wamwakiza ikofi ukacumubwira ati mwizina rya Yesu acarondera uwundi carondera uwundi. Muruko kugerageza kwiwe, kugerageza umwemerera, agerageza umwemerera, agerageza umwemerera, c'est fini. Agufitiye ishavu, ishava dufitiye twebwe ntiringana n'ishava afitiye ba papa, afitiye ba mama. Bare ni batukama bari kwa batsitaye mu bukobwa bwabo no mu busore bwabo, bisha pita basha kwa ba mama, basha kwa ba baba. Shetani hana muda na bare juu hataki kubatumikisha hizi nyakati. Akeneye umuyabaga, akeneye ugifite imbaraga, akeneye uwo yokoresha akamwanduza abantu bose akabimenya. Akeneye twebwe. Ariko nagomba ndababwira yuko mu mutima wa Kristo, mu mutima w'Imana yakubitsemo ijambo no kunesha wa mubi. Ni wewe ufise imbaraga zo kumukubita hasi, mugabo kubera kumuha ikibanza niwe yagucuritse. Aguma bacurika, gumacurika. Sa mission ni kirero, mission yiwe sinimwe gusa. Arazi yuko ufise ama potentiel, ufise potentialite muri wewe, ufise ibintu vyo mubuza amahoro, ufise imigambi, ufise ibintu wohindura muri societe. Uracyashoboye kuba wokora ikintu kigatuma ufise imbaraga zo kwiruka ukabwiriza abantu ubutumwa, ukabanyaga Satani akavuga atakagapeti hako kanyaga abantu banje, reka ndakagerageze nikanyemerera ndagacurike. Hari ibintu niyumvira bikansiga, sinzi kunamba ariko numva sinzi ko bifatanye n'igipastori cyangwa bifatanye no kuba nka Irakoze Olivier, ndi umuntu nshobora kuba niyumvira mu Mana, nkiyumvira ku gakazoza kanje. None gabasha ku myaka 34 34 ndacaro wa midi, ndi muri midi aba 18 16 muri saa 4 20 saa 4 34 30 turaba midi 45 saa 10
senkaninere saa 11 saa 12 utange kuvovota nuko muravyumva yuko nkigifise saa 9 ndacyafise akaryo ka saa 10 ndafise akaryo ka saa 11 ndacyafise akaryo ka 18 ndasafi ubu buryo bwose butegereje jewe ku myaka 34 sasa kwa hii miaka 10 ningariki hapa Kabondo siyaonana na bazungu siyabaubiri niko na maahadi na yuwa Kenya Tanzania tu watu wakunivuruga be tunazuiana biko na bisura ya kufanana siyaenda mu bisura benye dufanana unasikia siyaenda mbari amvyo ya 45 minutes siyakamata ya masaa 16 nani cho ndagerako ningari napanga bangari bananidodoranya mwenye rupangu ningari napigana na kagari kamoya bangine wako na magari kama 16 saba ndani mu nyumba bafisa mashato siyapata kitu arafu nijiaribishe ningariki saa 6 niyo none ndumusazi ndumukamuriste nduwa kwa rojanti kweli ibi nivyo umusore ategeza kwiyumvira aha hicaye abasa 4 hicaye abasa 6 uracasigaje nivo zishika nka 5 imbere yawe uri kurafinata uracita muhira baraca kwa presia barakubwira ngo uri mwiza kesho utaza maziwa tanguka sura fresheri yishe uzare mutoto wa kwanza ubuyi bukuvyibushe usubire kandi usubire kuri regime wongeze uzaye weye hauyaorewa rinda ubukumi bwawe rinda ubusore bwawe kuko agaciro kawe gahagaze ngaho unajiaribisha usige ugenda ku mpanda waraba 2001 98 ukara umuntu yafuye afise 20 pako banakufa ma 25 bazebe banachoka bana kazi abakufi imisore n'inkumi zigikomeye njo bakona kufa kubera iki kwiyanjanirwa ko kwawe satani arakujaniranya arazi kuri danje mu bwami bwiwe muranyumva ico ndiko ndabwira arabizi kuri danje kuri we igihe utamenya agaciro kawe utamenya icurico utamenye kufisa imbaraga utamenye kushobora gushika ku bintu bikomeye ugifise opportunity yo kugera mu bintu bihambaye arakujaniranya maraya arondera ubugingo bw'agaciro ngo agasore kimbura bwenge mu gice ca 2 n'abatari ca 4 ngo kagiye ngo kiyereza kicisha ngo ku rugo rwa maraya kwidirisha urenda gufamira unajipelekea kifu natakane kicisha yo kare gutya kumbe hari umugore yuzuye abazimu ari kuri target yo gutanga ikimazi ibi vy'imazire nta nivyo uzi uragenda ugafatana n'umuntu ntawuzi aho mwahuriye ngo yakuguriye ngo yaguhaye imodoka ngo yaguhaye amafaranga ukagenda ukamwereka ntumenye ko hari ibintu agomba kugusigama ntumenye target yiwafise abana ba kino gihe bari ngo aba expert ngo buzuye ngaha ngo abamissionnaire ngo ba UNICEF mugenda ubu rero batoto ba 12 13 14 16 17 muko batoto batoto wako nazaliwa hivi Mungu we Yesu mutume rinda roho yangu ubwana bukayangana bucipuka hakiri kare ngayo bwahinitse umugani wa mutima uravyumva umuntu urakuze wamuganiriza kugira ngo mfise seza arigarika ikigabo kiri muri V8 akakigaragura hagihindura kiyondo seza piga chini churika kiwana kinasababu mke wake kinamwambia mke panda bilimani nimefika cho kigabo ugiye kubana naco gishobora kuba wewe uruvisi
uri umukobwa wa 40, uri umukobwa wa 40 kubera iki ntigikeneye kudraga kuko ivyo kikudragisha birahari kirazi faiblesse yawe maze igende ko ndigisha abakobwa bacu mukore mugira imigambi muze murigurira ayo mavuta muze murigurira izo mpuzu mwitware muri salon de coiffure niba gusanga wariyubatse uzomubwira tegerayo namanda babwira iki kintu abarundi kazi muri ngaha tugira amahoro none ntimubizi yuko twese 99% ata affection twaronse ntimubizi ni bande bakoze babwira ati bubu buju abana bacu butuzatwa je t'aime bébé mon bébé umwana wanje agenda kuryama akaza kumayamba akacambwira ngo je t'aime papa abo akacambwira ati moi aussi mon bébé ivyo ntavyo numvise uburenda bivuga nkabiprononsa mon bébé kubera ntavyo nigeze mama ntavyo yigeze ambwira papa ntavyo yigeze nta mukuru wanje yabimbwiye ntawe tuvukana yabimbwiye twese dufise manque d'affection dufise manque d'affection muri twebwe sasa iyo umuntu akubwiye ngo je t'aime ko utazibwiwe na nyoko amatwi atashuha je t'aime yo ibi bihungu vyabiswi byinobera mu myaka 5 nta nisiripe cyari gifise 6 cyaragenda nyina kakirekura kinazurura kikirudia mangaribi anagipokea hivyo mama hayuwi muga kino gihe tuba tubaza kuri telefone nubu nyene Benise wanje mbega ari he Benise arasinzire nasinzire kibondo canje batoto generation wifi ibyo siye apa kabasere ombya bebe kabasere ubu hari ba Nicole bakabe Aubin hari ba Nicolas kabasere bebe kabasere nayo ngo mon bebe Juvenal ngo bebe Benjamin bimagina ana ubu hari utuzina twanuzenya Slay Queen mon bebe Queen Bernice Benaya utuntu tworoshe kucukurikiza ati je t'aime mugabo wavuga ngo je t'aime kabasere ni birebire nta mwanya uhari girana bareke mutama saragi mwebwe amunakita abs umuhungu rero kubera gukubita kuanzia nazariwa kugeza kwije imyaka 20 ntiyigeze yumva za je t'aime ntiyigeze abwira ngo bebe hakuna nini ubugari watangiye kuburyo ufise amezi 6 amaberebere yabuze sekeza ubugari atimira ukabumiragura atukukwana meyi generation tuko tunazara batoto tunaenda gutafuta majina ku Google amazina tuyarondera kuri Google tukarondera amazina tukarondera utuzina twa Smith tukarondera twa nimumbwira utundi turi finyore ngo mon chéri Dairo yes ngo chéri ngo Jean Paul Petit Paul reka hayo twaronse sasa iyo utabaye maso munkurikirana iyo utabaye maso ngo wibike mu mana hama ubwira Imana iguhereze gwa rukundo wabuze muri famille wabuze kuri papa uhuye n'umukobwa agakubwira I love you wagihungu nturyama uriba mahera ukagenda kugura uduhuzu ukisiga parfum na deodora byose ukabifatanya ukabivanga ukakubita impuzu nta rutonde je t'aime ikagutakaza kuko ntayo wigeze ubwirwa
nafashe umwanzuro wo kubwira Bernice Jotem kuri telefone. Jotem yaciye umwanya ndabahamagara cyane abana banje, umukozi twamuhaye telefone kugira ngo ngume mpamagara. Jotem mo bebe ndakunda besheri wa nguma na Benaya mutoyi nguma ndamupampamwe ndamukunda, yambwira ngo nkeneye ikintu nkakimuronderera nkakimuha kugira ngo azogende kugira mu myaka ya adolescence agere muri ya myaka atangwe gukundwa ku buryo umubwiye Jotem ritamukanga, kuko yaribwiwe cyane. Umubwiye biswi itamukanga, umubwiye ngo creme glace ice cream atavuga ndayimuha. Icyasavye injya zose ndamutwara nkamubwira ati muhi bihari, nkaja muri cafe guruma nkamutwara ahantu heza heza kugira hatagira igihungu kizogenda kurira ku mukobwa wanje ngo kimukange. Mugabo twebwe baraturembeje kuko ni masukuma wiki nyumbani, tusukuma wiki chakula nta sosi, ni thofi rojo rojo. Ndabibabwira mugatwenga ariko mwumvire hecho ndiko ndashaka kuvuga. Kwibika mu Mana kugira ugira agaciro, mwibike mu Mana. Ubwo bwiza bwawe wa mukobwa niyo diama yawe, ubwo bwiza bwawe niryo vuga butumwa. Buhungu bwose buza kukubwira ati ja kwa Yesu wewe, kugira undonke no kuza kwa Yesu. Injira umuntu akabaje gukizwa ngo azokuronka, ukamuhangayisha ukavuga ati soma Bibiliya, genda usome Matayo yose ni wayiheze ugaruke. Yakubwira ngo ndayihejeje, ucumubwira ati shirako na Yohana. Ugasanga ejo yafaditse Yesu akacamufatiramwo ivyo hugukunda bikaca bihera, ukabura sovye umutima wiwe. Mugabo akubwira Joteme kuko tigeze uyibwirwa. Ubu mwese amatwi ari hejuru ngo mu rurengo babaterera ivi, n'ibihungu bitera ivi muri hovyo cyane ngo ivi. Uratera ivi umuterera ivi gute? Ubunye no muri restaurant ntumutware, mubwirire mwishengero, mubwirire muhira. Ntarinde kurya amafaranga yawe, mubwira ati I love you, akakwima mubwira ati pita ndondera uwundi naje nduwa agaciro. Fata ku mutima wawe, subiramwe aya majambo, vuga ngo mutima wanje, vuga cyane ati mutima wanje uhekerera imbere y'Uhoraho, kuko ariho hari ivyizigiro, ari we nyanduruko y'umugisha wanje wo mu busore bwanje. Vuga ngo Uhoraho mpa gutuza, mpa gutekana muri wewe. Mubwira ati nyambika inkomezi zo kudakangwa n'ikintu cari cyo cyose, hatagira umuntu ankinirako. Akaryo kanje naka, singomba kuzogenda kuyora namaze gusesa. Sinkeneye kugukorera ngeze mu myaka 45, ndi hafi 50, nkoresha. Ngomba guhwekerera imbere yawe, ngomba guturiza imbere yawe. Ziga mu busore bwanje, nundinde Mana, mpa kukumenya, mpa kugira inyota yo kurondera mu nyonga zawe. Akaryo mfise naka, kuko ndaciyambika, nditwara aho nshatse. Bisobanura ko nkikigenga, ariko numvise. Vuga cyane ati numvise yuko igihe kizogera sinitwara aho ngomba, siniha ico ngomba, singenda aho shaka, ariko abantu bantwara aho ntashaka. Nkeneye generasiyo izoza mu nyuma yanje, nzoyibwira ukugira neza kwawe. Baze ndi legende, ndi umuntu ufise nobabwira. Ndababwira ngo ubusore bwanje, ubukumi bwanje bwari bubitse mu Mana. Sinifuza yuko generasiyo iri inyuma yanje izonsanga ntayiteguriye inzira mu buryo bwo kugukorera. Agaciro kanje kabitse muri wewe. Subiramo ngo ingabire. Vuga cyane ati ingabire wabitse muri jewe ni nk'akabuyenge k'igiciro kinini mu maso yanje. Kandi iyo ngabire iyo ndayifashe neza, aho ngenda hose
ngira ikiganza cyiza, umpe kubona agaciro k'ico ndico, ubwiza wampaye, ubwenge wampaye, ivy'iyi generasiyo indatira byose mfise biriho kugira ngo ndaguheshe icubahiro, ntibiriho kugira ngo bibe igitsitaza, ntibiriho kugira ngo nzoshike kubaka urugo rwanje umwansi yarabinyivye. Mpa guhagarana nawe, mpa gukorana nawe, nshigikira Mana, nshigikira Mana. Ndabasavye muhaguruke, numva ngomba kugira twaturire hamwe amajambo. Bwira Imana ngo nshigikira, mubwira ati nshigikira, nshigikira, nduwa agaciro kuko washimye ko mbuwa agaciro. Vuga ngo hari abamaze gupfa bo muri generasiyo yanje, hari abamaze kononekara bo muri generasiyo yanje. Kuba meze ukomeze nuko hariho umugambi ukomeye uri ku buzima bwanje. Sinabuze ibingerageza, simbura abandondera, simbura abansifura. Hari igihe nanje mbatante n'ibigeragezo bitandukanye, ariko ikishoboza nukwibika muri wewe. Ijambo ryawe riravuga ngo duhishanijwe muri Kristo no mu Mana. Mpishama izina ryawe n'umunara muremure uw'abakiranutsi, uw'abagororotsi bahungiramwo bakaba amahoro. Mpisha, hisha ubusore bwanje, singomba gutakaza inkomezi. Ijambo ryawe riravuga ngo imisore yo kwiruka ikaruha, mbese n'imisore y'imikangara yo kwica kwigatemba, ariko abakwiteze bazokwama biyubura mu nkomezisha, bazokwiruka ntibaruhe, bazogurukisha amababa nk'ay'inkukuma. Makuguruka hejuru y'ibigeragezo bihari kino gihe, ndakwinginze Mana, makwiruka mu mutima wa Yosefu wo guha agaciro amasezerano wasezeraniye. Ijambo ryose wavugiye mu ijambo ryawe niteze kubona ribaye realize. Ndakwinginze ushoboze kwihisha muri wewe, mutima wanje uhwekerera imbere y'Uhoraho Imana yawe, kuko Uhoraho niwe nyanduruko y'ivyizigiro vyanje. Uhoraho, mpisha, iki gihe kiragoye, ibihubisha ni vyinshi, ibidusamaza ni vyinshi, ibirondera ubugingo bwanje ni vyinshi. Hari ivyo mbuze abipresenta imbere yanje baba babifise, ariko nitegereza nkabona ko atantumbero nziza ibibitswemwo, nkabona ko ari igomba kunyonona, nkemera kubiheba, kuko ivyahora bimbera inyungu atura. Vuga cyane ati vyambera inyungu vyabaye ubuhombe, kuko ikibirengeye ari ukumenya Kristo. Kristo Yesu, ndakwiyeguriye, ndakwihaye, ganza ubugingo bwanje. Utantabaye ibinteze birakomeye, utampishije ibindondera ni vyinshi. Fukisha amaraso yawe y'agaciro, ntukemere uwo watangiye ikiguzi ko haza uwo ari we wese ngo asese ubutunzi wabitse muri jewe. Amazi yanje aba yanje yiharije. Uhoraho, ndagusabye iki kintu kimwe, undinde kugwa kugikiriza c'utari uwanje, undinde umutego w'umutezi, uko bukeye uko bwije, ume gusimba umutego
nkiri umutego w'umutezi nk'uko inyoni ikiri uwo mutego. Ngwanirira, ngira igikoresho cyawe. Ijambo ryawe riramvuga ko rikavuga ngo itanguriro ry'uhoraho rirakomeye cyane, ririko iki kimenyetso: uhoraho araza biwe. Umuntu niyiyeza akitandukanya n'ivyo, azoba igikoreshwa c'icubahiro kigirira nyene co umumaro, cyatunganirijwe gukora igikorwa cyiza cyose. Ijambo ryawe rirongera rikamvuga ko ngo sinishushanye n'ivy'iki gihe, ariko mpinduke rwose ngize umutima musha, ntanga umubiri wanje ube ikimazi kizima cyera cyejejwe, ngo niho kwikorera kwanje kuzogira umumaro. Iki gihe ni jewe Petero uri kuraganiriza, mpa kugendera mu bugombe bwawe, mpa kugendera mu nzira zawe. Omere fire orasiya.